Ikibazo ca mbere rero kivuga uku Uburundi burafise isoko ryitwa Nile iri muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi. Iyo soko rero yisuka muri mer Mediterane. Vuga ibihugu icamwo kugira ngo yisuke muri mer Mediterane. Ico ntayido ndagifise. Koko ica muri mer Mediterane. koko Ica muri mer Mediterane. koko Ica muri mer Mediterane. What the f? Ica mu gihugu ngira ngo muri Egypte. Ndiko ndaza. Yavuye mu Burundi okay uriko uraza ivuye mu Burundi ica mu bihugu bitanu ndagufashe ica mu bihugu bitanu n'ibivyo bihugu. Peu importe nawe utabitondeka nawe utavuga ngo uca mu Burundi ngo ucanga ndondagura ivyo bihugu. Nibaza ko ari Egypte, Europe. What the f? Amérique. Ko binyitse. Amérique. Biranyitse. I don't know. Ikibazo ca mbere kirabananiye twizere basi ko ca kabiri muza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku vuga umwana wa gatatu n'umwana wa gatandatu ingene babita mu Kirundi. umwana wa gatatu bamutubohe Tora. Umwana wa gatandatu bamwita wa gatandatu arangoye Bamwita umenga ni Misago. RoyiTv. Abakunzi ba RoyiTv ndabaramukije nizere ko mumeze neza abari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi muri StreetQuiz abantu mukunda gutwenga abantu mukunda inkuru ntimuje kure umusiza kuba turi kumwe n'incabwenge abanyeshure bo muri universite Ijoel mu Ngagara muze kugumana nacu murabe bibazo tubabaza murabe ngene bishura ntimuje kure tujye show bitande Agentwa Muco Erast akazina kubistar Erast mbo ibintu bisanzwe tunyene. uriteguye mu kibazo nza kukubaza No beef. Ikibazo ca mbere rero kivuga uku Uburundi burafise isoko ryitwa Nile iri muri commune Rutovu intara ya Bururi. Iyo source yisuka muri mer Mediterane. Vuga ibihugu icamwo kugira ngo ishike muri mer Mediterane. Yo wanje bihugu ntavyo nzi kwezi. Gerageza. Ni Burundi. Tanzania. What the f? Ikibazo ca mbere kirakunaniye twizere ko ca kabiri za kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku vuga umwana wa gatatu n'umwana wa gatandatu ngene bamwita mu Kirundi. Umwana wa gatatu. Soheta ariko kweli. Miburo gusa umwana wa gatandatu ni Miburo. Ibibazo byose rero birakunaniye utoye kimwe amahirwe aragucitse wihangane. Sawa. Nawe kwitande? Alena Clarisse. Alena Clarisse. Witiranwa Arena? Uriteguye mu bibazo za kukubaza? Ego. Ikibazo ca mbere kivuga uku Uburundi burafise isoko ryitwa Nile iri muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi. Iyo soko isuka muri mer Mediterane. Vuga ibihugu bitanu icamo kugira ngo ishike muri mer Mediterane.
Sidakizi. gerageza. Ibihugu bitanu icamo gishike bibere. Twizere ko ica kabiri basuza kugitora amahirwe aragucitse ku kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri naco kiroroshe cane kivuga uku umwana wa gatatu n'umwana wa gatandatu babita gute mu Kirundi? Umwana wa gatatu n'ubuheture. Wa gatandatu n'imiburo. Ikibazo ca kabiri rero uragitoye. Sawa. Nawe witwa nde? Twakizimana Fabrice. Hakizimana Fabrice. Uri muremure ndakuraba gute? Je ko inaranye amata kabisa ko mvi muranze. Abantu banyoye amata usanga baciye n'ubwenge nibaza ko n'ibibazo byose uza kubitora. Yego ndazize. Ikibazo ca mbere kivuga uku Uburundi burafise isoko ryitwa Nile. Riri muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Iyo soko rero gisuka muri mer Mediterane. Vuga ibihugu bicamwo kugira ngo shike muri mer Mediterane. Mbo gambwe nka kimwe. Hari u Rwanda. Akabaho ikindi ngikekeranya. Ni Sudani. Akindi Wari kuragerageza ariko ntugitoye nakundi. Twizere ko ica kabiri basuza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku vuga umwana wa gatatu n'umwana wa gatandatu ngene bamwita mu Kirundi. umwana wa gatatu. Ndo wa gatatu gusa nta Jones. Yego. Ibibazo byose rero biramunaniye nta kundi wihangane. Kwitande? Consolatrice Nikiza. Consolatrice Nikiza. Nawe? Je nitwa Chanel Akimana. Chanel Akimana muriteguye mu tubazo nza kubabaza ko muri babiri peut-être maza gufashanya biza kubananira. Tora. Gerageza ngira ngo. Ikibazo ca mbere rero kivuga uku Uburundi burafise isoko ryitwa Nile. Iri muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Iyo soko rero yisuka muri mer Mediterane. Vuga ibihugu icamwo kugira ngo yisuke muri mer Mediterane. Ico ntayido ndagifise. Koko. Ica muri mer Mediterane. Koko. Ica muri mer Mediterane. Koko. Ica muri mer Mediterane. What the f? Ica mu gihugu ngira ngo muri Egypte. Ndiko ndaza. Yavuye mu Burundi okay uri kuraza ivuye mu Burundi ica mu bihugu bitanu ndagufashe ica mu bihugu bitanu nibi ivyo bihugu pempote nawe utabitondeka nawe utavuga ngo uca mu Burundi ngo ucanga ndondagura ivyo bihugu Nibaza ko ari Egypte, Europe. What? What the f? Amérique. Ko binyitse. Amérique. Biranyitse. I don't know. Ikibazo ca mbere kirabananiye twizere basi ko ica kabiri muza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku vuga umwana wa gatatu n'umwana wa gatandatu ngene babita mu Kirundi. Umwana wa gatatu bamutubohe Tora. Umwana wa gatandatu bamwita wa gatandatu arangoye Bamwita Mega ni Misago.
ikibazo rero naco nyene kirabananiye nta kundi mwihangana. Bitande. Mani yakizahora ivyo. Mani yakizahora ivyo uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Nta kibazo ari mu mbaza. Ikibazo ca mbere kivuga uku Uburundi burafise isoko ryitwa Nile riri muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi. Iyo source yisuka muri mer Mediterane. Iryo soko niryo source mu gifaransa. Vuga ibihugu rica mu bwango shike muri mer Mediterane. Sinakubese. Ico kibazo kirananiye. Ikibazo ca kabiri naco ca mbere amahirwe aragucitse nta kundi wihangana. Ica kabiri naco kivuga uku vuga umwana wa gatatu n'umwana wa gatandatu ingene babita mu Kirundi. Umwana wa gatatu. Umwana wa gatatu kirananiye. Ariko gatandatu ni nibaza ko ari imiburo. Ikibazo rero kirakunaniye utoye kimwe mu bibazo bitatu nta kundi wihangana. Nawe witwa nde? Eric Niyongabo. Eric Niyongabo uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku Uburundi burafise isoko ryitwa Nile riri muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi. Iryo soko gisuka muri mer Mediterane. Vuga ibihugu ricamwo kugira ngo rishike muri mer Mediterane. Ibihugu ricamwo. Wonsuramwo gatonya. Uburundi burafise isoko ryitwa Nile mu gifaransa bita source du Nile. Iri muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi. Iyo source isuka muri mer Mediterane. Vuga ibihugu icamwo kugira ngo ishike muri mer Mediterane. Ibihugu icamwo ni Burundi. Iravuye mu Burundi kugira ngo ishike muri mer Mediterane ica mu bihugu bitanu. Ibyo bihugu ni ibi? Mu Burundi hakabaho Uganda, hakabaho na Tanzania irakorako, na Zambia. RoyiTv mwakoze kudukurikira mwonge n'ikiganiro cagiye kiragenda aho ibibazo vyari bibiri vyashoboye kunanira abantu benshi. Ikibazo ca mbere cavuga uku Uburundi burafise isoko yitwa Nile mu gifaransa bita source du Nile iri commune Rutovu mu ntara ya Bururi aho iyo source rero ishika muri mer Mediterane. Twace tubabaza bavuge ibihugu iyo source icamo kugira ngo ishike muri mer Mediterane. Bari kwishura rero ica mu Burundi, Rwanda, Uganda, Sudan na Egypt. Ikibazo ca kabiri naco twababwira bavuge umwana agira gatatu n'umwana agira gatandatu ingene bamwita mu Kirundi. Umwana agira gatatu rero bamwita ubuheture, umwana agira gatandatu nawe bamwita kabura canke miburo. Mwakoze kudukurikira utaragira subscribe mugire subscribe mwande mukurikirana ibiganiro vya RoyiTv amakuru mashasha yize. Au revoir.